umviriza bene data n'abashiki banje uzoba witeguye igihe umwami azogaruka. Mbega ugana mu ijuru, mbega vuba uzoba wunzwe hamwe nawe igihe byose bitemba turaramura amaso turaba hejuru igihe isaha y'ijoro izobije Kristo azogushikira. Maranatha, haleluya. Yesu araje, umunsi w'ubukwe uratanguye. Mbega urabukuza k'umukiza, kukuza k'umukiza, mbega uhagaze witeguye kubwiwe. Mbega isi yarakuwe muri wewe, umukwe ntakiri kure. Mbega uwoba umwitwararitse canke uhagaze ku rundi ruhande. Saa sita ku isaha zageze ku isaha y'umukwe. Maranatha, Yesu araje, umunsi w'ubukwe uratangura. Ibimenyetso bya kino gihe bigaragaza gushika k'umukiza, kandi nanjye nzomuhimbaza mu bihe bidashira. Iyi mpuzu yanje izoba yakaka, genza uza kumusanganira. Mbwira mugenzi, mbega uzubona umukwe uri kumwe nanje. Yesu araje, kandi umunsi w'ubukwe uratanguye. Maranatha, haleluya. Umunsi w'ubukwe uratangura. Maranatha, haleluya. Yesu araje, umunsi w'ubukwe uratangura. Mu burebure umuco umanuka mu kiyaya biratanguye, zungagiza ibendera hamwe n'Imana kw'inshuro nayo. Hariya hari ibitutu bimanuka bigana umwansi. Ukwizera ni intsinzi, ubushobozi bw'intsinzi bunesha byose, bunesha isi, bunesha iyi si yose. Ukwizera bitanga inkomezi zo kunesha. Ukwizera bitanga inkomezi zo kunesha. Inkomezi z'ubwiza z'intsinzi zinesha isi yose. Umuganwa Emmanuel ajana natwe, ijambo ryiwe ni nkinzo yacu, inzira y'ugenderamwo ubu. Ijambo ry'umusaraba ryaciye mu isi yijimye nk'izuba,
nkomezi zo kwizera amaraso y'ibishinga ntahe buri muntu wese ni umuhizi. Ukwizera gutanga inkomezi zo kunesha, ukwizera gutanga inkomezi zo kunesha, bwiza bw'inkomezi bunesha isi yose. mu kigwi kinini cijimye urugingo ku rundi, nimurabe umwansi, hari umuriro wera uducamwo, tukagira inkofero y'agakiza kuri buri mutwe n'inkinzo yo kwizera ikaba ari kigwanishwa, ntihagire umwansi n'umwe yo bitwaka. Hamwe n'Imana, hamwe n'akaruru k'intambara, ukwizera bitanga intsinzi yo kunesha, ukwizera gutanga inkomezi zo kunesha, nkomezi z'ubwiza zo kunesha zinesha isi yose. Kunesha igitsibo, kunesha impuzu zera, impembo ikomeye y'umukozi wizigirwa, ikiruko inyuma y'intambara. Mu nzira tuja mu ntambara, ijoro riregereje, ibendera ry'umusaraba riradukikije. Ukwizera ni inkomezi zinesha isi yose. Ukwizera ni inkomezi zo kunesha kugira tuneshe. Ukwizera ni inkomezi zo kunesha. Ubushobozi bw'ubwiza, intsinzi inesha isi yose. Ukwizera ni ubushobozi bunesha, ukwizera ni ubushobozi kugira ngo tuneshe. Nkomezi z'ukwizera binesha isi yose. Turipfuriza ikaze bene data bose n'abashiki bacu bo mu isi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubwo kino kiganiro cyo kwihweza ijambo ry'Imana rya Bibiliya hamwe na mwene data Frank. Umwami ashobore guhezagira bene data bose n'abashiki bacu ubu kubw'ijambo ryiwe, abakomeze mu kwizera kandi abategure kubwo ukuza k'umwami. Ku bijyanye no gutanguza ijambo ry'intangamara, nashaka gusoma ijambo dukura muri Petero wa mbere igice cya mbere ku mirongo ya 22 gushika ku 25. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 22 gushika ku 25. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari uruheyeheye ngo bitagira uburyarya, mukovye mu gukundana bivuye mu mutima. Umurongo wa 23, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibura, ariko mwabyawe n'imbuto itabura, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana, ngo ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Umurongo wa 24, kuko abafise umubiri bose basa n'ivyatsi, kandi ubwiza bwabo bwose bumeze nk'amashurwe y'ivyatsi. Ivyatsi biruma, amashurwe agahunguruka. Umurongo wa 25, ariko ijambo ry'Uhoraho ryo ryamaho ibihe bidashira, kandi iryo niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwiwe.
guhimbazwa no gushimwa. Mwene data Frank, umwami ashimwe kubwo ijambo ry'agaciro kandi ryera cyane, ribwira by'ukuri, ribwira twebwe twese ngo twavutse ubwa kabiri kubwo ibyizigiro bizima, twarejejwe turatunganywa mu ijambo ry'Imana. Hanyuma haca haza ugushimika ngo ni kuri iryo jambo nyene, iryo niryo twababwiye, kandi ko umwami wacu yejeje imitima yacu kugira ngo dushobore kwakira ijambo ritunganye kandi ryera. Gusa ibyo ni by'ubushobozi, nk'uko n'umwami wacu yari ijambo ryambaye umubiri, uko nyine niko ijambo iryo Imana yatugeneye niryo ricika ibintu by'ukuri bifatika by'Imana muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Turanezerwa gusa yuko Imana yaduhaye umugabane utumbereye mu byo yatugeneye muri kino gihe. Kandi igihe rero tuza kubandanya kwihweza kubona ko Imana isohoza amasezerano, ariko nuko dutegerezwa kuyizera kugira ngo ishobore kuyasohoza muri twebwe kandi biciye no kuri twebwe. Mbere harimo n'isezerano ryo kugaruka kwa Yesu Kristo, hamwe n'amasezerano yose ajanye n'iryo. Imana ishobore gutanga ubuntu bwayo kugira ngo bose mu mahanga yose, mu ndimi zose, bashobore kumva mu by'ukuri ijambo ryayo ryera ry'igiciro, bizere, hanyuma bashobore kuba mu kwitegura kwabo kubwo umunsi w'ubwiza. Turasoma mu Bifilipi 3 umurongo wa 15 n'uwa 16. Abifilipi 3:15 n'umurongo wa 16. Nous tous donc qui avons un but, appliquons. Nuko abatunganijwe uko tungana twiyumvire dutyo. Et si vous avez des opinions différentes, kandi namba hari ico mwiyumvira ukundi, mufise ivyumviro bitandukanye ku kintu, Imana izo kibahishurira naco. mais continuons à marcher Ariko tubandanye kugenda que celle à laquelle nous sommes déjà. ngo mugabo rero ukuri dushitsemwo abariko tugenderamwo. Que le Seigneur soit remercié. Umwami ashimwe. Ici même, Hano mbere abo qui sont encore ici bari hano uyu munsi canke barahandi, en désaccord, bakaba hari ibyo opinions, batemeranya ko ku byo byumviro bafise ku jambo ry'Imana, il soit aussi nabo ubu reka babwigwe ko Imana ibakura mu byumviro byabo, hanyuma ikabinjiza mu ijambo ry'Imana. Kuko si nous avons tous encore nimba twese dufise ibyumviro byacu bwite, mbega ni gute rero ubumwe bwa mwemu, ubumwe muri mwemu bushobora kubaho? nous avons entendu de la parole d'évolution. Twumvise mu ijambo ry'intangamarara yuko twejesheje imitima yacu mu rukundo rw'abavukana rutagira uburyarya, uruheyiheyi, Cet amour kandi urwo rukundo rwa kivukanyi de Dieu ni urukundo rw'Imana répand rusukwa mu mitima yacu biciye Saint-Esprit. kuri mwemu yera. Frères
bene data prenez cela à fata ibyo mubishyire ku mutima. si quelqu'un Umuntu est encore d'un avis nimba afise uko abona ibintu mu buryo bwiwe bitandukanye ku kintu kanaka, uyu munsi ni muce bugufi munsi y'ikiganza cy'ubushobozi cy'Imana. à partir d'aujourd'hui. Guhera uyu munsi Ce que Dieu a dit dans ibyo Imana yavuze gusoma ijambo ryayo nibyo bitegerezwa, doit être valable. nibyo bitegerezwa kuba bifite agaciro mu buzima bwacu. S'il te plaît, nous lisons Turasoma Hébreux 10, mu Baheburayo igice cy'icumi umurongo wa 14. Abaheburayo 10 14. umurongo wa 14. Car c'est par une seule offrande Kuko ikimazi kimwe fait parvenir ari cyo yatunganije rwose abezwa ceux ukazoshitsa ibihe bidashira. laissés sanctifier. Louange et remerciement. Guhimbazwa no gushimwa bibe by'umwami. Laissés sanctifier. Abo baretswe ngo bezwe, Qui twebwe abafise intumbero et qui sont conscients de kandi baba bazi neza iyo ntumbero. nous avons un Twe turafise icyo dutumbereye kandi Imana yatugiriye ubuntu bwo kubona iyo ntumbero imbere y'amaso yacu, et c'est vraiment kandi notre préparation. uko by'ukuri ni ukwitegura kwacu. Iyo mpamvu iyo ntumbero ni ukwitegura kwacu kugira ngo dushikire intego, hanyuma tuzobe twiteguye kugaruka kwa Yesu Kristo, Pour que kugira ngo nos lampes soient amatara yacu abe yuzuye amavuta, tugire vases amavuta amatara arimo amavuta, que nous puissions remplir dushobore kuyuzuza mu buryo bushasha, twuzuze amatara yacu kugira ngo dushobore kugenda imbere ku bw'ubuntu bw'Imana. Hashimirwe umwami. Mbere harimo n'ijambo ryo duhejeje gusoma. Turasoma dans Jean 17, muri Yohana 17 verset 17. umurongo wa 17. Yohana 17 umurongo wa 17. Sanctifie-les dans ta vérité. Ubeze mu kuri kwawe, Ta parole ijambo ryawe est vérité. niryo kuri. Amen. Amen. Nous connaissons tous Twese turazi ibyanditswe byera, sans sanctification atakwezwa nta n'umwe azobona Imana. et c'est pourquoi Nicyo gituma les expériences de salut imyimenyerezo y'agakiza, ibyo umuntu acamwo byo gukizwa, uguhindukira, ukuvuka ubwa kabiri, ukwezwa, et ensuite hanyuma remplir ukuzuzwa mpemu yera, toute ibyo byose, iyo myimenyerezo yose y'agakiza itegerezwa gucika ikomeye cyane kuri twebwe, inyamukuru cyane kuri twebwe, ku buryo bw'uko dusaba Imana kugira ngo umwe wese ku giti ciwe imubeshemwo ibyo a donné. ibyo yaduhaye. Il a versé son sang Yamenye amaraso yiwe et nous a donné tout ce dont kandi yaduhaye byose dukeneye content kugira ngo twihweze ubwiza bwiwe, kuko qu'il a appelés, abo yahamagaye il les a aussi justifiés. yarabatsindanishirije, Et c'est à eux aussi kandi abo nyene conféré. nibo yahaye ubwiza bw'ijuru. Il a donné déjà la Abo nibo yahaye ubwiza bw'ijuru. Imana yaraduhaye ugucungurwa gutunganye ku bw'ubuntu. voudrait vraiment Ndashaka dans le ko bose mu isi yose reconnaissent le temps bamenye igihe, et qu'ils vivent bamenye isaha, kandi ku bw'ubuntu bashobore kuba mu wese ku giti ciwe abe mu byo Imana yasezeranije, kuko sommes des enfants turi abana b'isezerano. laquelle Dieu a. Muri abo Imana isohoza, Nous sommes enfants de la promesse. turi abana b'isezerano, biciye muri abo Imana isohoza ibyo yasezeranije. S'il te plaît, nous lisons Turasoma mu Kuvayo 3 umurongo wa 3, Kuvayo 3 umurongo wa 5, Kuvayo igice 3 umurongo wa 5. dit alors, n'approche pas plus près, Iramubarira iti reka kwegera hano, tes chaussures, kandi kura inkweto mu birenge byawe, car le lieu sur lequel kuko aho hantu uhagaze arahera. est
une terre sainte. Frères et sœurs, bene data na bashiki banje uyu munsi je dois ntegerezwa gushimika sur le fait kuba que nous sommes yuko dans la turi présence de Dieu. imbere y'Imana Lorsque le Seigneur igihe umwami aba ariko aratuvugisha biciye ku ijambo ryiwe. nous ne lisons pas Ntidusoma les journaux, mu binyamakuru mais ariko nous sommes turi hano mu buryo bwuzuye, au diapason turi et orientés turi aho twerekezwa ku byo Imana à nous dire. ishaka kutubwira. Cela implique, Ibyo rero bishiramwo ugutinya Imana, ibyo bishiramwo ukubaha, kuko si Dieu est présent, nimba Imana iri ngaha, lieu où il ikibanza icivugiramwo est saint. kiba ari cera. Nico gituma bene data na bashiki banje N'écoutons pas la parole de Dieu ntitwumvirize ijambo ry'Imana turifata minenegwe ataburemere turiha, ariko turyumve nk'aho umwami yoba ahagaze neza imbere yacu, hanyuma tukaba tuzi yuko que nous écoutons twumviriza la sainte parole de Dieu. ijambo ryera ry'Imana, kandi ibyo tukabyumva turi imbere ahera h'Imana, aho gusa aho niho rizoshobora gusohoza ico Elle a été envoyée riba ryarungikiwe, kandi turizera yuko umwami s'adresse personnellement à nous. atubwira ku giti cacu uyu munsi muri kino gihe. Nous lisons Turasoma mu Baheburayo 3 umurongo w'indwi. Hébreux 3, Abaheburayo 3 verset 7. umurongo w'indwi. C'est pourquoi la parole du Saint-Esprit s'applique à nous aujourd'hui. Quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Nuko mwe mugera avuga ati uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu. Uguhimbazwa no gushimwa bibe iby'umwami. Bene data na bashiki banje, ibi bindi ku mutima D'insister yuko uyu munsi noshimika ko kw'imvugo ikomeye de manière mu buryo budasanzwe, nkashimika kw'imvugo ikomeye, ijambo rya Mwene yera rirabwira twebwe, rifatira no kuri twebwe, si uyu n'uyundi, ariko bibwira wewe, bibwira na jewe. Ijambo rya Mwene yera uyu munsi ribwira wewe, bibwira na jewe, rifatiye kuri wewe no kuri jewe. Ijambo twebwe ritegerezwa gushimikwa ko uyu munsi, kuko qui nous a été lu, uko niko dusomerwa, kandi niko nyine byanditswe, kuko ni twebwe iryo jambo rya Mwene yera rivuga mu Gifaransa ngo ijambo rya Mwene yera niko havuga. Uyu munsi umwami aratuvugisha, abwira twebwe, kandi bene data na bashiki banje, la parole nimba ijambo rya Mwene yera nimba turibwiwe uyu munsi, kubera yuko nyine rifatiye kuri twebwe, aho rero tuzokwizera amasezerano adasanzwe. souvenez-vous, Muvyibuke s'il vous plaît, ndabasabye, ni twebwe, ibyo bifatiye kuri twebwe. Ijambo rya Mwene yera ni twebwe ribwira, niriko ribwira abandi, niriko ribwira twebwe abumva uyu munsi ubutumwa bw'Imana, kuri twebwe abizera, nk'uko ivyanditswe bivuga, twebwe abizera yuko isezerano c'est accompli. ryasohoje, ngo ehe, ngo ndabarungikira, Le prophète Élie, nzobarungikira umuhanuzi Eliya, imbere yuko haza umunsi uhambaye uteye ubwoba uhoraho ushika. Maraki, uko niko que c'est écrit, byanditswe. Ijambo rya Mwene yera tiré de Matthieu 17. rikuwe nayo muri Matayo 17 naryo riraturaba, ribwira twebwe. Eliya ngo azobanza kuza, kandi byose abisize muri gahunda, ibintu byose abigarukane mu mero yabyo y'ubwa mbere. Ijambo ryo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 3, Dans laquelle muri iryo le Saint-Esprit Mwene yera allait de notre Seigneur
yavuze ku by'umwami wacu nabyo bifite agaciro kuri twebwe kandi bibwira twebwe kandi bifatira kuri twebwe. Birakwiye yuko ko ijuru rimwakira rikamugumya gushitsa mu gihe cyo gusubizwa ibintu byose ibyo Imana yasezeranije biciye mu kanwa k'abahanuzi. Kuri twebwe rero byose iby'Imana yasezeranije mu majambo yayo birafite agaciro, byose bifatira kuri twebwe, bifite agaciro kuri twebwe. Harimo n'iryo sezerano ngo azogarukana imitima y'abana ku yabase. Iryo jambo ni rwacu, ni ryacu kandi ribwirwa twebwe kandi rifatira kuri twebwe. Ndabasabye mwakire mufate iryo jambo guhera uyu munsi mu mitima yanyu, mu byumviro byanyu. Ijambo rya Mwene yera riraturaba, rifatira kuri twebwe kandi rifite agaciro kuri twebwe, ribwira twebwe. Si ibyo abantu bavuze muri kahise, ariko ibyo Imana ubwayo yavuze biciye ku bahanuzi, ibyo Imana yavuze biciye ku ntumwa mu ijambo ryayo. Ibyo nibyo bituraba, ibyo nibyo bifatira kuri twebwe, ibyo nibyo bibwira twebwe. Uyu munsi ibyo natwe biraturaba kandi bibwira twebwe yuko umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Buri jambo ryose ry'Imana rirafise agaciro, riravuga kandi rifatira kuri twebwe kandi kuri twe ni ryacu uyu munsi. Turashimira cyane Umwami yuko tubasha kuvuga buri jambo ryose nk'uko Imana yaridusigiye mu byanditswe byera. Ndasabye ntimwibagire yuko buri jambo ryose rya Mwene yera riraturaba mwebwe na jewe. Buri jambo ryose rya Mwene yera rifatira kuri twebwe, ribwira twebwe, riraturaba, ni rwacu. Nicyo gituma duha agaciro gakomeye yuko twovuga gusa ijambo gusa ryahumetswe kandi ryahishuwe na Mwene yera. Ni kubw'ibyo niho Imana nyene niho yarungikiye mwene data Branham mu gihe cacu. Bene data n'abashiki banje, ibi navyo biraturaba, ibyo navyo bibwira twebwe, bifatira kuri twebwe. Ijambo biciye ku ijambo rya Mwene yera iryo Umwami yabwiye mwene data Branham mu kwa 6 1933, ni kuvuga ngo ubwo butumwa ubwo Imana yamuhaye bwabanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibyo biraturaba, iryo sezerano riraba twebwe, iryo sezerano rifatira kuri twebwe, ribwira twebwe. Iryo sezerano yuko azogarukana byose, azosubiza byose, yuko Imana izogarukana byose mu kibanza cyabyo, izosubiza ibintu byose mu miro yabyo y'ubwa mbere, kandi ko byose bizosubiza muri gahunda k'Imana nk'uko byemeze ubwa mbere. Uyu munsi biraturaba, ibyo bibwira twebwe. Buri jambo ryose riraturaba. Hahimbazwe Umwami. Amen. Mutahure ibyo mu gusoma iki gisomwa. Narize amarira yo gushima kubwo ijambo ngo twebwe ririmo. Twebwe ijambo rya Mwene yera rifatira kuri twebwe, ribwira twebwe nitwe riraba, jewe nawe. Kandi umuntu by'ukuri yabyawe n'Imana ari mu ishengero umugeni, ashaka ko aba yiteguye igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Uwo muntu azokwakira, azokwemera we ku giti ciwe ibyo Mwemu ashaka kubwira amashengero uyu munsi biciye ku ijambo. Ingene dushobora kuba abashima yuko Imana ntiyasezeranije gusa, ariko yarungitse umuhanuzi wayo
kandi uko rero twaragarukanywe ku ijambo kandi turashobora mu bwo buryo kuba consciemment notre préparation. mu buryo tuzi mu kwitegura kwacu. Nous lisons Turasoma les apôtres, mu byakozwe n'intumwa kabiri verset 39. umurongo wa 39. Actes des apôtres, chapitre Ibyakozwe n'intumwa kabiri verset 39. umurongo wa 39. Car la promesse est pour vous, kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose ombre n'umwami Imana yacu. les appellera. Louez Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami. la promesse est pour nous. Isezerano ngo ni ryacu, ni n'iry'abana bacu, n'iry'abo bose bari kure, Tant que le Seigneur, notre Dieu, abo bose abo umwami azohamagara. as-tu Mbega été appelé? warahamagawe? As-tu entendu Mbega warumvise la voix du Seigneur? ijwi ry'umwami? T'es-tu converti? Mbega waramuhindukiriye? As-tu fait l'expérience Mbega personnelle? waragize imyimenyerezo yawe yo kubabarirwa ibyaha byawe? Koko Cette parole iryo jambo rifatira kuri wewe, rifatira no kuri jewe. Buri jambo ryose rifite agaciro, na cyane cyane uyu munsi ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe, la voix d'un prédicateur. atari ijwi ry'umuvugabutumwa, atari ijwi ry'umuvugabutumwa, ariko Vous entendez uyu munsi ngo nimwumva ijwi ryiwe, ijwi ry'umwami, la parole. ijwi ry'ijambo ry'Imana. Le Seigneur soit remercié. Umwami abishimigwe no kuri twebwe no kuri mwebwe mwese, mwebwe abumva ijambo, Et à vos enfants, ngo n'abana banyu, nibyo gushika no ku mpera z'isi, igitigiri kinini ic'umwami azohamagara. Kandi mu by'ukuri ubu tubaye ku iherezo ry'ibihe, ku iherezo ry'ibihe, kandi natwe dufise, ni twebwe dufise amazino yose ay'Imana yatanze. Turasoma mu Baheburayo 10 verset 23 umurongo wa 23 gushika ku 25. Abaheburayo 10:23 gushika ku 25. Je lis le verset 23. Ndasoma umurongo wa 23. Restons inébranlablement. Tugumye ukwatura ibyizigiro byacu, ntitunyiganyige, kuko Celui qui a fait la promesse uwasezeranye est fidèle. ari uwo kwizegwa, ni umwizigirwa. Turashobora kuvuga amen kuri ibyo, ngo guhagarara dushikamye Conviction mu kwemezwa ko Imana ari yizigirwa, et que sa kandi yuko ijambo ryayo est fidèle. ni ryo kwizigirwa, ni ryo kwizigirwa kuri twebwe abayizeye, abumva ijambo ryayo bakayumviriza bari imbere yayo. Umwami wacu mbega ntiyatanze iryo sezerano ngo babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje Au milieu mba ndi hagati yabo. et là Kandi ahantu we abari, aho haba hari ukwera, aho ahari haba hari ukubaha, haba hari ugutinya, kandi turakorana turi mu gutinya no mu kubaha, turi imbere y'inyonga z'Imana twumviriza ijambo ry'umwami, kandi dushimira Imana nous parler. ko ituvugisha. Verset Turasoma umurongo wa 24. et veillons aussi les uns sur les autres Kandi twiyumvirane ko pour nous inciter mutuellement kugira ngo à l'amour. tugwane ishaka ryo gukundana, mu gifaransa ngo C'est là aussi une parole dushirane mu rukundo de veillons les uns n'iby'ibikorwa byiza, ngo kugaba les uns les autres. tukiyumvirana ko tugakoreranira iyo bibereye, iyo bikwiriye, Selon nous, allons tukibutsanya, tugahanurana, tukahanurana bamwe ku bandi, ku buryo bw'uko vraiment
twoshobora gushikira intego atari turi twenyene ariko ahubwo tukubona bashiki bacu na bene data ngo muhumurizanye rero mwubakane bamwe ku bandi kandi iyo bibereye mugire kugabisha canke kugabishwa kugira ngo tugire uko dukorera umwami neza hanyuma tubeho mu buryo buhimbara Imana ngo twiyumvirane ko atari mu kunegura ariko n'umutima wacu wose mbega twohagarara si uko gusa je gusa ariko nuko na mwene data na mushiki wanje twese dushikira intego mbega ivyo turabihagaze ko cyane. Turasoma ubu rero umurongo wa 25 twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira nk'uko ari umugenzo wa bamwe ariko duhanurana ngo mu gifaransa duterana intege kandi uko mubonye wa munsi wegereza hashimigwe umwami kubwo kugabishwa kandi turiyumvira ubu rero ku bugingo bwinshi bw'agaciro buba ahasabagiye mu ndeke ndabahamagare ndababwire nimba mutagize umugabane mu makoraniro namwe ariko mukaba muba ahantu muri kwa mwenyene hanyuma hakaba aho ushobora kuba hari nka 2 cyangwa 3 bari hafi yanyu mushobora gukorana mukumviriza ijambo muri hamwe hanyuma mugasengera hamwe ariko abo bose bafise uburyo amahirwe yo kugira umugabane mu makoraniro ndabasabye ntimubure mu makoraniro namwe ntimusuzugure amakoraniro namwe kuko muri buri makoraniro yose umwami Imana aratuvugisha biciye ku ijambo ryiwe hari kugabishwa hari uguhanurwa hari kubakwa hari byose hari inyigisho hari byose biba biri mu makoraniro yose kandi turashimira umwami ko uko tubona uwo munsi wegereza tube twiteguriye ukuza kwiwe. Turasoma mu Ibrayo 10 umurongo wa 35 na 36 Ibrayo 10:35 na 36 nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu ngo buri n'impera ikomeye buzanana impera ikomeye. Amen. Ngo bizana impembo ikomeye impera ikomeye. Ivyo byari bikwiriye kwizera umwami, kwemera amasezerano yo muri kino gihe. Ibyo byari bibereye kugira umugabane, kuba mu makoraniro mbere n'ubu mu ma retransmission mu butumwa busubizwamwo. Imana yarongoye gusa ibintu uko ubu kugira ngo habe ayo ma retransmission ngo butumwa busubizwaho. Bene data, haranditswe ngo iyo n'ibisezerano ritevye gushika ngo ririndire kuko ntirizobura gushika. Abakuki 2:3. Rero igihe twiyumvira yuko Paulo na Petero nabo bamaze kwandika ku bijanye no kugaruka ku mwami, kandi ko Paulo we yashobora kuvuga ngo tuzohindurwa twese. Iyi myaka 2000 yose irenganye, abizera by'ukuri bose barindira ukugaruka kwa Yesu Kristo.
à notre époque, ariko mu gihe cyacu bene bashiki banje on peut toujours consulter twoshobora à niveau kwihweza mu buryo bushasha bijya ibibazo bitatu byo muri Matayo 24 ngo ni ryari ibyo byose bizoshika, ni ryari ibyo byose bizoshika, ni ryari ibintu byose bizoshika, aho atabuye rizoba riri ku rindi ibyo bizoshika ryari, aho atabuye rizoba rigeretse ku rindi, kandi ni ikihe kimenyetso cyo kugaruka kwawe. Icyo nicyo kintu nyamukuru, kandi mu kibanza cya gatatu ngo iherezo ry'isi, la question posée. mu bibazo byabazwa. Hanyuma ubu rero tubaye mu bihe by'iherezo, mu gihe cy'iherezo, kandi tubona ubuhanuzi bwa Bibiliya busohoza Sur Israël, kuri Isirayeli, sur les nations, ku mahanga, par les catastrophes naturelles, ku biza bitera. était prédit, Ibyo byose byavuzwe imbere y'igihe, même que les Juifs mbere no kuba abayuda bazokoranirizwa bava mu mahanga yose bakagarukanwa mu gihugu cyabo. et le Seigneur a insisté sur ce Umwami yarashimitse no kuri ibyo nabyo, aravuga ngo nimwabona ibyo byose bishika, lever la tête. muraramike imitwe yanyu. Et nous le voyons, Kandi turabibona, levons kandi turaramika la tête. umutwe wacu. Essentiel. Ariko ikintu nyamukuru, C'est moi le dire encore une fois. mu nyemerere ndabivuge irindi rimwe, Sommes concernés Bi- par la parole twebwe de l'Esprit Saint. ijambo ryamwe mu yera riraturaba. Ijambo ryamwe mu yera rifatiye kuri twebwe, ribwira twebwe, nitwe riraba. Uyu munsi ngo nimwumva ijwi ryiwe, hanyuma mukakirana ukwizera amasezerano y'uno munsi, kandi mukagira umugabane mu byo Imana ikora uyu munsi. Icyo nicyo kintu nyamukuru. Dieu fait avec Israël. Ibyo Imana ikora n'Abisirayeli ni nyamukuru. Ibintu biba mu isi yose nk'ubuhanuzi bwa Bibiliya nabyo ni ibintu nyamukuru, Nous en remercions. kandi tubishimira Imana. Ce qui est le plus important, Ariko ikirengereye cyane kuba nyamukuru, cela me transperce ibyo bincamwo kandi mu buryo bushasha, hahimbazwe kandi hashimwe, hashigwe hejuru izina ry'Umwami, car la parole kuko ijambo rya Mwene yera rifatira kuri twebwe, riraba twebwe, ribwira twebwe, kandi turashima cyane. brièvement mentionnée Narabivuze mu ncamake la biraba ministère umuhamagaro, Branham. guhamagarwa kwa Mwene Branham. 90 ans, Mu myaka 90, 90 ans, mu myaka 90 iraheze guhera mu 1933, 60 ans. mu myaka 60 iraheze guhera mu 1963, Lorsque l'ouverture igihe haba ukugurwa kw'imatanijwe ndwi, ukugurwa kw'imatanijwe ndwi eut lieu. igihe byaba. Et Dieu soit loué Kandi Imana que nous ishimwe ayons entendu, vu ko twumvise tukabona tukaba tout ce qui a été promis mu bintu byose byasezeranijwe ishengero durant cette période. muri kino gihe. Nous n'fions pas de vol et de pierre. Ntidushimagiza Pawulo cyangwa Petero, ntidushimira muri Data Branham, ahubwo dushimira Umwami Imana Qui a envoyé ses serviteurs warungitse abakozi bayo buri gitondo na buri mugoroba, ministère le plus important kandi ubukozi bukomeye buhambaye imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo était accompli. bwarasohoje. Kandi Mwene Data Branham yari umuhanuzi yasezeranijwe, Qui devait ramener yategerezwa kugarukana imitima y'abana b'Imana foi ku kwizera kwa base b'intango ku ntango. chaque enseignement Buri nyigisho yose ya Bibiliya, depuis. Donc en commençant avec la chute de l'homme, guhera kugwa k'umuntu par la divinité, guca no ku bumana, umugambi wose wo gucungura wose twarawubwiwe mu buryo bushasha. et nous remercions le Seigneur notre Dieu. Dushimira kandi Umwami Imana, Imana yacu ku bw'ibyo. Dushimira Umwami Imana ku bw'ibyo. A une oreille Uwo afise ugutwi
kandi n'abo bose bamenye uyu munsi wabo. Abo nibo bafise ugutwi ko kumva ibyo mwemu abwira amashengero biciye ku ijambo ryahishuwe. S'il te plaît. Nous lisons Turasoma Hébreux chapitre 10, mu Baheburayo 10 verset 36. umurongo wa 36, Car vous avez besoin de persévérance, kuko mukwiye kwihangana afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba obteniez ce qui vous est promis. mubone guhabwa ibyasezeranywe. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami wacu. Ubwo shishikara cyangwa kwihangana, abantu benshi bavuga ati biraretevye, bimaze igihe kirekire, ariko umwami ntatevye, umwami ntatevye. Tout se fera Byose bizokoreka voulu au mu gihe kibereye, mu gihe gikwiriye. temps nous accorde. Umwami aduhe ubuntu Et la patience, hamwe no kwihangana, ugushishikara. ce n'est qu'après la Ni gusa inyuma yo gusohoza ibyo Imana yasezeranije que nous avons, gukora, que nous aurons vécu la préparation. tukaba mu kwitegura. Et c'est pourquoi le Seigneur attend. Nicyo gituma umwami arindiriye ko uwa nyuma ahamagagwa, ko ubutumwa Soit entendu, bwumvikana, sanctifié, bakezwa n'ijambo ry'ukuri, et que nous ayons kandi tous vécu. twese tukaba mu kwitegura kwacu. Mushishikare, mushishikare, mushishikare mu kwizera, Demeurez ferme. mugume mushikamye mu kwizera, kandi umwami azosoza ijambo ryiwe mu gihe gito, vuba cyane. Nous lisons de 2 Corinthiens Turasoma mu Bikorino ba kabiri 6, Abikorino ba kabiri 6 umurongo wa 17 n'uwa 18. Abikorino ba kabiri 6, et 17 na 18. c'est pourquoi sortez du milieu d'eux Nuko nimuve hagati ya ba bandi, et vous mubitandukanye ko niko Uhoraho agize, niko ategetse, kandi nimugakore ku kintu gihumanye na kimwe, recevrez. nanje nzobakira, Et je serai pour vous un père. Et vous kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa. dit le Seigneur. Niko Uhoraho ashobora byose agize. Amen. Touchez à Ngo rien de ntimukore ku kintu na kimwe gihumanya, nimusohoke séparez-vous. mwitandukanye. Vous êtes mon peuple. Muri abantu banje, muri abahungu banje, muri abakobwa banje, Sortez de tout ce qui n'est musohoke muri byose, ibintu byose bitari bya Bibiliya, que les dénominations mu madini yose, et revenez. hanyuma mungarukeko, Écoutez ma voix. mwumvirize ijwi ryanje. Moi Ni jewe umwami, qui nous parle. niwe atuvugisha, niwe atubwira. Nibyo, ni jewe mvuga, C'est moi qui ai dit. ni je mvuga ngo mwebwe bantu banje, sohoka ntimukore ku kintu na kimwe gihumanya. C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit. Ibyo nibyo mwemu w'Imana akubwira wewe uyu munsi, nibyo akubwira wewe, nanjye nibyo ambwira. Reka twigenzure kugira turabe nimba twarasize inyuma ibintu byose bihumanye, ibintu byose bitari ibya Bibiliya, inyigisho zose z'ikinyoma, ibisobanuro byose, hanyuma tukaba twaragarutse ku Mana Ça. hamwe no ku ijambo ryayo. Nous lisons dans le prophète Habakkuk, Turasoma mu muhanuzi Habakuki chapitre 2, igice cya kabiri verset 3. umurongo wa 3. Habakkuk, Habakuki, chapitre 2. Habakuki igice cya kabiri umurongo wa 3. Car la révélation est encore à venir. Ko ibyerekanywe bifise igihe byashingiwe, Elle se hâte vers son but. kandi byihutira kugishika ko ntibizobesha. Si elle tarde, attends-la, Naho byotebagana ubirorere, car elle arrive sûrement. kuko bitazobura kuza, ntibizoteba. Ahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami. S'il vous plaît, relisez Ndabasabye musubire gusoma uyu murongo wo muri Bibiliya,
muri mu masengesho irindi rimwe. Imana ntitebye, ijambo ryayo, amasezerano yayo birasohoza neza mu mwanya aho igihe kiba kiziye ibyo igihe cyashinzwe. Imana ubwayo ikagaba ku ijambo ryayo ryera, kandi Imana ikagaba kuri wewe, iragaba no kuri jewe, kubera yuko twakiriye ijambo ryayo. Bene data bose na bashiki bacu, cyane bene data b'abakozi bose bashobore kwizera umwami, bizere umwami, kubizere ijambo ryiwe kandi bakire ijambo ryewe. Umwami ashobore guherahiriza muri bose, by'ukuri muri bose, ibyo yatanguye, kuko ukugaruka kwiwe kuri hafi cyane. Turasoma umurongo wa nyuma wa Bibiliya wo muri Yesaya 55 umurongo wa 11. Yesaya 55 umurongo wa 11. Uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera, ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ibyo ngomba, rizosozera ico naritumye. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami wacu. Imirongo ibiri ya Bibiliya irajana ngo isezerano niryateba gushika ririndire, ngo ntirizobura gusohoza abakuke. Hanyuma hano kandi ngo ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana rizosohoza mu gihe gikwiriye. Imana ubwayo niyo ibigabako, kandi izokora ku buryo bw'uko ibyo nyene biba, ko ibyo biba no mu mugeni. Tukaba duhagaze turi imbere y'inyonga z'umwami wacu, atagasembwa, atamarabaga, ataco twagirizwa. Turi imbere y'inyonga z'umwami wacu, twogejwe mu maraso y'umwagazi w'intama, twejejwe n'ijambo ry'Imana, twuzuye mpwemu yera. Tuzoseruka uko by'ukuri turi imbere y'Imana yacu kubw'ubuntu. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami wacu. Turemera ugucungura kuzuye gushika kugaruka k'umwami, kandi no guhindurwa kw'imibiri yacu, gushika no kwizamurwa, gushika no ku mazimano y'ubukwe w'umwagazi. Hahimbazwe umwami wacu muri kazoza ka hafi cyane, byose bizoshika. Ndizera yuko turi hafi cyane y'iherezo, kuko gihe umwami azotangura igikorwa ca nyuma, aho rero ibintu bizoza bikurikirana, kandi tuzobigiramwo umugabane. Muhezagirwe mu mugisha w'Imana ishobora byose ubwayo. Ndabasabye muze gusoma umurongo wo mu Baheburayo umurongo w'indwi, kuko ijambo ryamwe mu yera ni ryacu, ribwira twebwe, rifatira kuri twebwe, riraturaba. Haleluya! Hahimbazwe umwami wacu, hahimbazwe kandi hashigwe hejuru umwami wacu. Buri jambo ryose ry'Imana rirahumekwa na mpwemu yera, kandi no kuri twebwe. Buri sezerano ryose na buri jambo ryose
birafite agaciro, riravuga riraba twebwe muhezagirwe umugisha w'Imana ishobora byose mu izina ryera rya Yesu, amen. mpimbaza ubuntu butangaje bwantoye jewe umunyabyaha, jewe wari umwansi w'umusaraba, gushika aho Imana ineshereje. ubuntu bwanyigishije gutinya Imana bunyibagiza ubundi bwoba bwose, kandi ubwo buntu bwanesheje icyaha n'urupfu igihe nizera. mu mibabaro, mu kaga, mu ijoro ry'urupfu, ubuntu bumbere umuyobozi, bwarandongoye mu guca muri ibyo byose, kandi ubuntu bungarukana mu rugo. mu ijuru mpagaze imbere y'intebe y'Imana nk'uwo ubuntu bwasanze, kandi yaronse impembo y'umusaraba. igihe tuzoba tumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi mu bwiza bwiwe, umutima wanje uzoririmba kandi ubwo buntu nko mu bihe bya mbere, nko mu minsi ya mbere.